Ndasubiye kubaramutsa mweba nywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho uri kwibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho inyinyurana ndetse n'ihangana ribandanya mu bihangange bikomoka muri CNDD FDD. Hakaba n'amakuru avuga ko mu minsi mike bamwe mu bajenerali bashobora gukora akantu bagakuraho Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu c'u Burundi, ariko biboneka neza ko ari gukora ubusuma buteye ubwoba, ndetse benshi bakaba bemeza ko amajambo ateye isoni kandi ababaje ariko aratangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kumukwegera akarambaraye, narirya bamwe mu Barundi bavuga ko intwaro yose ya CNDD-FDD atacindi ibamariye uretse kugumya ibapfukamye mu nda. Tubivuga ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira byinshi mutamenye, ndetse tukaza no kubabwira ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko biraba ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turaza no kubabwira ko umutekano utifashe neza mu gisagara ca Bujumbura. Hakaba hari amakuru avuga ko byanze bikunze mu minsi iri imbere hashobora kuba ibitero bikomeye cane, kandi ibitero bishobora gusiga bihitanye abatari bakeya. Akaba ariyo mpamvu abarundi batandukanye bavuga ko Imana yonyine ariyo yo kubarengera, kuko ubuzima babayemo hakiyongeraho ibyo byose cyaba ari ikibazo gikomeye cane. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubereka ubunyonyezi ndetse n'ubusuma buri gukorwa n'umukuru w'igihugu, aho ubwe yashizeho isosiyete yimba ubutare. Iyo sosiyete ikajya itwara 80%, leta y'u Burundi igatwara 20%. Ibyababaje abatari bakeya mu gihe Ndayishimiye yari yatangaje ko abarundi bazarya kugeza ku mpero y'isi, ariko bikaba birangiye bigiye kuribwa n'umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akari karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ubutare bwo mu Kirundo, abarundi baraye bahawe inyishu zimeze nk'iremetanya. Mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye aremesheje ku banyagihugu n'abamenyeshamakuru, yarabajijwe ikibazo gikomeye kijanye n'amasezerano yo gucukura ubutare bwa Murehe mu Kirundo leta igiye kugirana na sosiyete yitwa Sotrevo Mining Company, nk'uko byemejwe n'inama shikiranganje idasanzwe kuwa 23 ukwezi kwa 12 2024. Umenyesha makuru yarabajije neza kino kibazo nk'uko twese twari dusanzwe tubyibaza. Hari uduce dutatu duhambaye turi muri kino kibazo umenyesha makuru yabajije. Sotrevo Mining Company yavuye hehe? Bene yo ni bande? Sotrevo Mining Company ifise urambe bungana gute mu byo gucukura ubutare? Yoba yari imaze kubucukura hehe? Kubera iki Sotrevo Mining Company izoronka 80% y'amafaranga azova mu icukurwa ry'ubutare, nayo leta y'u Burundi ikaronka 20% gusa? Inyishu zatanzwe na Perezida Ndayishimiye afatanije n'umushiranganje Ibrahim Uwizeye. Ibyo bavuze biratandukanye rwose n'ibyanditswe mu itangazo ry'inama shikiranganje. Ubu rero ikibazo gisigaye ni ico kumenya ko twizera ibyavuzwe ku munwa canke ibyanditswe. Duce
ku bihambaye biri muri izo nyishu zatanzwe n'abo bubahwa. Soterevo ni iyande yaba Perezida Ndayishimiye yaba Ibrahim Uwizeye nta n'umwe yishyuye ku kino kibazo. Inyishu zabo zarumvikanamwo ko badashaka kuvuga bene yo sosiyete. Itangazo ry'inama nshingakiranganji rivuga ko ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 10 2024 ishirahamwe Soterevo Mining Company Limited yandikiye umushikiranganji w'ubutare n'agataka ikete rimumenyesha ko ryifuza gucukura ubutare bwa Murehe. Iryo kete rivuga ko ubutare bwa Murehe bwoba bungana n'amatoni miliyaridi 12 na miliyoni 7 bugizwe n'ubwoko bwinshi butandukanye harimo kasatrite ndetse n'ubundi bwinshi butandukanye bugaragara mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyishu yiwe Perezida Ndayishimiye yavuze ngo erega ni twebwe twabahamagaye abo ba enjeniyeri. Iyi nyishu ya Perezida Evariste Ndayishimiye iragoye gutahura. Ni twebwe twabahamagaye bisigura ko ari nde yahamagaye aba enjeniyeri ba Soterevo. Yoba ari Evariste Ndayishimiye ku giti cyiwe yakoze sosiyete aca ahamagara aba enjeniyeri azokoresha. Muri ico gihe Soterevo izoba ari sosiyete ya Evariste Ndayishimiye. Yoba ari Perezida Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu yahamagaye aba enjeniyeri aca basaba gukora Soterevo. Muri ico gihe izoba ari sosiyete yaba enjeniyeri gusa. Hano igipfungu ni cose. Ico bikoze inyishu ya Perezida Ndayishimiye iravuguruza itangazo ry'inama nshikiranganji. Mu gihe iryo tangazo rivuga ko Soterevo ariyo yarondeye leta y'u Burundi, Perezida Ndayishimiye we avuga ko ari twebwe twirondereye aba enjeniyeri. Soterevo ifise uburambe bungana gute mu byo gucukura ubutare? Iki kibazo naco nyine nticishuwe. Itangazo ry'inama nshikiranganji ntiryigeze rivuga ico bafatiye ko kugira bemerere Soterevo Mining Company gucukura ubutare bwa Murehe. Mu nyishu yiwe Ibrahim Uwizeye ntiyigeze avuga aho iryo shirahamwe ryoba rimaze gucukura ubutare. Perezida Ndayishimiye yishuye ko muri iryo shirahamwe harimwo umunjeniyeri amaze imyaka irenga 20 acukura ubutare. Ibi bintu ni akamaramaza. Kugira umunjeniyeri amaze imyaka 40 acukura ubutare biratandukanye rwose n'uburambe bw'ishirahamwe mu gucukura ubutare. Gucukura, guhingura no gushora ubutare ni igikorwa gihambaye kibamwo ubumenyi bwinshi. Biragoye kumva ko leta nzima ihitamwo ishirahamwe ritagira uburambe na butoyi kugira ngo ibintu bigende neza. Mbega aho kwifatanya n'ishirahamwe ritazwi ni kuki leta itari gupfuma ishinga ishirahamwe ryayo ricukura ubwo butare hanyuma igasaba ababishoboye bagashiramwo umutahe. Ibya 20% 80% byo ni ibiki? Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yishuye ko abantu batarasomye neza itangazo rya leta. Iyo apfuma atubwira ko umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima byamunaniye kwandika ibyavuye mu nama nshikiranganji yo kwa 2023 ukwezi kwa 12 2024 kugira ngo benshi bamenye uko ibintu byagenze. Ibrahim Uwizeye avuga ko ayandi mashirahamwe yohora aza gucukura ubutare akabushora hanyuma akabwira leta ko atungutse bigatuma leta ataco ikuramwo mu butahe. Ibrahim Uwizeye avuga ko imbere yo gutangura ibikorwa Soterevo izobanza gutanga 20% yazava mu byo bazocukura, hanyuma yazava muri 80% baze bayagabure mu nyuma, maze shirahamwe rihombye rize ryahomba ryonyine. Iyi nyishu ya Ibrahim Uwizeye irateye isoni. Ni gute Soterevo yotanga 20% yayo izokwinjiza ikabikora itaranacukura ngo ibone umwimbu, itazi uko ku isoko mpuzamakungu ibyo izimbura bizoba bigurwa? Aho koba ari ugupfumura. Noneho iyo nyishu iratandukanye rwose n'itangazo ry'inama nshikiranganji. Itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga iki kuri Soterevo izozana? Nta hamwe itangazo ry'inama nshikiranganji rivuga ko amafaranga Soterevo izobanza gutanga ariyo aharurwa nka 20% y'inyungu canke y'ibyo Soterevo izimbura. Inama nshikiranganji ivuga ko leta na Soterevo bagiye hamwe kugira bacukure ubutare bwa Murehe. Leta izotanga ubutare n'amakuru yose abwerekeye.
Sotravu nayo mu gice ca mbere c'imyaka 5 izozana umutahe ugizwe n'amafaranga y'amarundi yababa imiriyaridi 6 n'imiliyoni 950 y'amarundi, amadolari y'abanyamerika miliyoni 5 n'ibihumbi 958. Mu gice ca kabiri c'imyaka 10 Sotravu izoshira muri uwo mugambi amafaranga bise ayo gukoresha ibikorwa bitandukanye angana amarundi imiriyaridi 45. Ayo mafaranga yose aboneka nk'umutahe Sotravu izoba iriko irakoresha. Ikindi kiboneka nuko Sotravu ata amafaranga mva makungu izozanira Uburundi bimwe biboneka. Amafaranga nka yose izozana ni amarundi kiretse miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika izotanga mu ntango, ayandi yose arenga imiriyaridi 52 azoba mu marundi gusa. No mu gice ca kabiri mu gihe Sotravu izoba yamaze gutangura gushora ubutare izozana mw'ishirahamwe amafaranga y'amarundi arenga imiriyaridi 45. Ku bijanye no kugabura inyungu, itangazo ry'inama nshingamateka rivuga riti twagerageje kubishira mu Kirundi aho mu Kirundi bivuga ko amafaranga azova mu rudandazwa rw'ubutare azogaburwa gutya: 20% azoba aya leta y'u Burundi, 40% azoba aya sosiyete, hazakurwamo amafaranga yo kubungabunga ivyononekaye byose. Igipfungu cogumyeho. Mu ncamake igipfungu ku bijanye na Sotravu cagumyeho inyuma y'ikiganiro c'umukuru w'igihugu. Nyene ishirahamwe ninde? Yoba ari Evariste Ndayishimiye. Ishirahamwe ryatowe gute? Ryakoze gute amahiganwa? Kubera iki bahisemwo ishirahamwe ataho rimaze gucukura ubutare? Kubera iki bahisemwo ishirahamwe atana amafaranga mva makungu rizana by'ukuri? Kubera iki rizunguka 80% Uburundi bukunguka 20%? Byoba byiza amasezerano ashinga Sotravu Mining Company Limited be n'amasezerano ari hagati ya leta na Sotravu bishizwe ahabona, abarundi bakamenya ukuri kose. Koko yo ndoto Ndayishimiye yatangira imurehe muri ruheshi 2024 ko umuhero w'isi uzorinda ushika abarundi bataraheza kurya amafaranga uzohava koko bigenda nk'uko yabivuze, canke bizarya Ndayishimiye n'umuryango wiwe? Ni ikibazo gikomeye ariko kikaba cyateje impagarara mu gihugu kugeza naho abashenerali bavuga ko ibi bintu Ndayishimiye badashobora kugumya kumwihanganira. Hakaba n'amakuru avuga ko mu minsi iri imbere abashenerali bo bateguye akantu mu ntumbero yo kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cane arabana n'umutekano, aho tuza kugaruka ku makuru twakuye mu iperereza ry'u Burundi avuga ko mu minsi iri imbere mu gisagara ca Bujumbura ashobora kongera kuba akantu. Ibihe